nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Haswa mukama. Muri ya misi Yesu azi Nazareti aho yari yararerewe, arinjira mu sinagoga nkuko yahora abigenza ku misi y'isabato. Arahaguruka ngo asome, bamuhereza rero igitabo cy'umuhanuzi Isaya, arakizingurura, abona handitswe ngo umutima w'umukama uri kuri jewe, kuko yansize ngo mburire inkuru nziza aboro, andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro, mu bahumye ngo bahumuke, kurokora abababaye no kumenyesha umwaka mwiza w'umukama. Ahejeje arazinga igitabu, agihereza uwahakora acaricara. Abari mu sinagoga bose bari bamuhanze amaso. Acatangura kubabarira ati, uyu munsi ivyanditswe vyarangutse imbere yanyu. Bose baramwemera, batangazwa gose n'amajambo meranda yavuga. Hanyuma baribaza bati, none uwo si wa muhungu wa Yosefu? Arababarira ati, ndabizi ko muhava muncira uyu mugani ngo muvutsi, banza wivure wewe nyene. Ivyo twumvise vyose wagize Kafarnaumi bigire ngaha mu mavukiro yawe. Atakavuga ati, nukuri ndababwiye, nta muhanuzi n'umwe yumvigwa aho yavukiye. Kandi ndababwiye ukuri, muri Israeli hari abapfakazi benshi mu gihe ca Eliya, hamwe imvura yatara mu myaka 3 n'amezi 6, hagatera inzara ku isi yose. Ariko Eliya ntiyarungitswe ku mugore n'umwe atari ku mupfakazi wo mu Sidoniya Iserepta. Hari kandi abanyamibembe benshi mu gihe cy'umuhanuzi Elize, nta numwe yabakizemwo atari na Hamani umunyasiriya. Mu kumva ivyo baciye bose banigwa n'ishavu mu sinagoga, bavuye hasi bamuhindira inyuma y'igisagara, baramujana gushika hejuru ku musozi igisagara cari cubatsweko ngo bamucuranguze. Ariko we abaciye hagati arigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tumaze igihe tuzirikana amajambo y'Imana mu nkuru nziza azananye mu nkuru nziza kwa Matayo. Uyu munsi turinjiye mu kuzirikana mu gihe gisanzwe aya majambo dukura mu nkuru nziza twandikiwe na Luka, gushika tugere nk'abinjira mu gihe cy'ubushikiro. Luka turazi yuko ahakuru na cyane cyane mu nkuru nziza yiwe atwereka ingene inkuru nziza y'ubwami bw'Imana irangukira muri Yesu Kristo, aza agaragaza ingene Imana ari umunyakigongwe, ingene Imana yuzuye imbabazi nyinshi. Murazi ko nawe anatubwira na wa mugani wa Dawe munyakigongwe, niwe Musa utwandikira, abandi banditsi ntibawugarukako. Akerekana yuko kandi ico kigongwe c'Imana ni inkuru nziza iza kuri bose, ihereye na cyane cyane ku bantu bato bato, abantu baboro, abantu banyarucari, abantu bose ubona umenga ubuzima bwaracishije bugufi kucanke kuriya, bikaba bangukira kwakira inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Ariko kandi akanatwereka yuko niyo nkuru nziza izigana mbere n'abandi bantu bahambaye, abantu b'abatunzi. Muribuka ngo muri babagore ngo bafasha Yesu n'abigishwa biwe mu by'ubutumwa ngo bakabafashisha ibyabo. Ni Luka abigaruka ko cyane. Luka kerekana yuko koko inkuru y'ubwami bw'Imana yugurukiye bose, atanumwe yipfuza gushira ku ruhande, bose kugira ngo ibatungishe
uko kuza kwa jambo w'Imana mu buzima bw'abantu ibatungishe iyo nkuru nziza y'urukundo rw'Imana. Duhereye mu kigabane cya kane kuko ibisomwa vya mbere byo mu nkuru ya Luka twaravyumvise mu bihe bitera bitujana guhimbaza Noeli no mu gihe ca Noeli. Ubu nogira ntitubona Yezu atanguye ubutumwa bwiwe agiye hariya i Nazareti wabo mu sinagoga. Yezu yari umuntu yubahiriza indinganizo y'idini yabo. Ku isabato yarakorana hamwe n'abandi, akagenda gusenga hamwe n'abandi. Ariko igihe kigeze arumva yuko ategerezwa rero gusokoroka ngo atangure ubutumwa bwiwe. Ubwo ntaho wibaze yuko ubukristo bwawe ari ubwo kuguma umenga uri mu gifuri c'abandi bose. Hariho ubutumwa Imana igufise ko mu bandi, kumva uti mu muryango w'abana b'Imana hariho ikintu Imana ishaka kungira kugira ngo abandi bahezagirwe bashikire iyindi nyungu y'ubwami bw'Imana. Imana icisha kuri jewe, icisha kuri wewe, kuko kuba uhari si ukuba ngaho gusa urya amasakameno n'amahostiya. Hariho igitangaza Imana yakugize, yagutanze ko nk'ingabirano y'umuryango. Ikindi naco kwibaza uti none ubwo jewe mu muryango w'abakristo vy'ukuri nimba naho ndahafise ubutumwa, ubwo ndahari kugira ngo abantu bumve ko bagendewe n'Imana, ngo Yezu yaje kugira ngo amenyeshe umwaka mwiza w'umukama. Hari abantu baza mu butumwa ukamenga baje kubankombra, baje kuhateza ingorane, induru, gucanamwo, gusimbiranira nako. Wewe waje ngaha gukora iki? Ubwo urumva neza ko ari iwawe. Kuko hari igihe umuntu usanga umenga arahushije inzira yiwe, ugasanga kumbure uko yumva yokora umuryango w'abakristo aho agiye gukorera ntihahura n'icari. Ariko kandi mugabo kandi ugasanga gukora ubutumwa bibanza kudusaba yuko twemera umukama ko aza aradukora natwe, adukora gushasha, aturinganiza, adukuramwo ibintu usanga umenga rimwe rimwe tuza no mu butumwa bw'Imana umenga tugomba kwiyemeza, tugomba kwemeza yuko hari ikintu Imana yadutoreye bukwi na bukwi. Nitwumve yuko tuje ubwa mbere gufatanya n'abandi, kureka umukama ngo kumwe n'abandi abandanye akuza muri jewe ico yatanguye mwibatisimu. Kabona ingene abantu bari mu butumwa bose umenga umwe wese agomba kuganza abandi, agomba kwicumbiro ciwe ari cyo kibanza gufata ikibanza ca mbere, kandi badakurikiye ukazubona arabihevye. Nane waruje kuganza abandi cyangwa bikamugora gushobora kumva neza iri mu cyumviro c'abandi. Yezu akumva yuko niko n'umwana w'Imana arazanye ikindi kintu gishasha mbere gikomeye, ariko ntiyashimye kuza nk'ubakorokeyemwo n'umuntu yakuriye hagati yabo, ku buryo bw'uko mbere binabatirimutsa bikabagora kumva ingene ibitangaza bimwe murangukiramo bati none kumenga ava mu muryango muto. Icoro camakitwica natwe abarundi, uriya kumenga n'umuntu wo muri ya bwoko, kumenga buriya bwoko nta abantu bakomeye buvamo, kumenga niwo muri iriya miryango hari ikiza cyo urumenga no hariya muri iriya quartier, ijya quartier y'imihimbiri. Ugasanga umuntu uriko umwicisha ibi binyene byo mu kibano. Ugasanga umuntu birakunaniye kumwakira neza, kubona umenga ntiyambaye neza, ntafise agaparfum, amugomba abantu bamenga ivy'Imana biza mu bintu bisesuka ubwo nyene. Bimwe twese tubonye cyo tugira tuti ego yarahezagiwe.
muze muri tonde iryo jambo ngo guhezagirwa. N'umuntu ajejeta ama euro n'amadolari ajejeta ama or yarahezagiwe. uritonda nivyo arashobora kuba yarahezagiwe, mugabo hari igihe ushobora gusanga atari umuhezagiro. Ingene umuhezagiro w'ubu tuwugaranira mu bintu byo kumererwa neza gusa, byo gusayangana, ko umuntu ahambaye ahaciye imiryango ikiyugurura. Mugabo Yezu yari umuntu ahambaye, yari Imana, aremera arazanana mu muryango muto gose w'abantu bato, kugira ngo twame twitonda nitwugaranira Imana ku ruhande rumwe. Nkuko kandi iri no mu bantu bahambaye, cyo gituma mwumvise Yezu agira ati iyo nkuru nziza iziye bose. Mwumvise ingene bibananira kumwakira iwabo kubera umumenyerano niwo ko banaka turabazi, ni wa wundi turamuzi. Abantu mu maranye igihe n'abapatiri banyu muze muri tonda, abapatiri maranye igihe mukorana ubutumwa n'abantu banyu muze muri tonda. Uyu munsi umuntu arashobora kuza yaba yundi mushasha, yahuye n'Imana ukundi gushasha, turamuzi mba inga tangure gusoma injiri turaza haza kuyitwara, turamaze kuvyumva, ugasanga uriyugaye. Uri nakandamu naho yoba umuntu asanzwe, uyu munsi washobora kuba umuzi ku ejo akagutangaza rwose. Kwama twakirana hagati yacu nk'ingabirano Imana ihaye umwe kuri mugenzi we, Yezu akatwereka iyo nkuru nziza yuko iheza igashobora guca mu bantu bose. Mwumvise ingana cyabwira ati ngo nico gituma watamuhanuzi mubi wabo mu bantu bamenyeranye. Aha yabuze nk'abantu twamaze kumenyerana, bakadi bisa patiri twamaze kumenyerana, nta niyo tujamo. Aha babuzemo mugabo nkishika bagira bati turanse mu patiri avuye muri esprit de sagesse. Patiri Hermes aratuvuye ko yaratumaze ku imyaka myinshi, harajundi mushasha kwa mariki gihe amari gihe nanda turamuzi. Kwitonda Imana yamifisa amayira yayo ashobora kudusiga ubwenge, Yezu agaca bereka ati rero ati mwitonde, ati mbe muribuka, agaca bibutsa iminsi yose kwama twibuka ibintu bimwe Imana yagira twereka ingene itwiyereka. Yezu agaca yibutsa ati mwibuke ingene Imana yigaragaje mu gihe cy'umuhanuzi Eliya, ngo igihe cy'amapfa yarigaragaje ingene yiyeretse wa munyamahanga kazi w'Isarepti Sidonia, kuko abantu bo muri iki gihugu cy'umuhanuzi byari byarabananiye kwakira umuhanuzi. Imana irateba mbere igirira neza umupagani kazi, kuko yemeye guca bugufi akakirana urukundo umuhanuzi, akizigira ijambo ryo gusangira nawe, yemera gusangira nawe kuri utwo duke afise. Imana iramukorera igitangaro cyo kuguma afise ibimutunga mu mapfa. Tugire Kristo. Turi mu bihe bigoye, abantu mwibaza yuko muzobaho neza ari uko muciye mwugara mu kabobanyi wanyu mukanka gusangira n'abandi. Nta buntu bw'Imana muzobona sécurité na puissance y'amafaranga yanyu, ariko nta buntu bw'Imana muzobona, nta bwiza n'ibitangaza by'Imana muzobona. Ahubwo mbere mu bihe bigoye bigahimbara ubonye abantu ingene bumva bati harababa tuhatsindisha gusangira, tuhatsindisha gushira hamwe. Haga ntihagira baca bacika ibinebwe ngo tuzoja gusangirana naka. Hano bariko baravyumva gutyo agacagira ati nzoca nja kubirya kwa naka. Umeze gutyo no bikwima nkana kandi nzoba ndagukoze ku butumwa.
kuko nzoba ndiko ndakurutsa ishetani y'ubunebwe, ishetani y'ukutagira mwitwariko wo guteza imbere ubuzima bwawe no guteza imbere ikibano. Uyu munyasidoniyakazi yaremeye aragira ati nta kundi two dukenya dusa ko nawe ugomba guhwera, jeho ndacahumeka n'iminsi mikenya ingo dusangire. Bica biguma vyisuka aho abantu hose biheberaniye, bakanka gushira imbere ibintu, bagashira imbere ubuntu. Imana irigaragaza kandi ikamenya abantu. Mugano tuja kwitega umutego utireka ntange nerekana ubuntu ikisesa ibintu. Mukama hari umuntu nahaye agahumbi ndarindiriye nk'ibihumbi 100 mukama. Ucumenga hari abantu iyo tuvuze gutyo ucumenga cagomba kubaho, umenga agomba kugeza Imana. Kumwe kwa wa musore se wa mutwenga ati wewe wagumye iruhande yanje ati usabe agahene ko kugira umunsi mukuru abagenzi ati ibi byose mfise ni gwawe. Yesu agacerekana kandi yuko ijambo ry'Imana kandi ivyiza vy'Imana, ubwogame bw'Imana buraza bugana n'abantu bahambaye. Ingene aciye atanga kandi kahoro kundi muntu ahambaye nawe nyene w'umupagani mugabo byamusavye kwaca bugufi. Uyu Nahamani yari umugeneral akomeye. Abageneral dufise ngaha bakomeye, none abageneral bamwe iyo barenganye twese tugugumwa. N'abagenero sinzi ko mu kirundi no candavamo n'abagenero. Abantu bahambaye nimuze muri baza yuko umenga muri bo nta Mana iriyo, hari habari mu Imana. Aya nabo mbere usanga kumbure n'igihugu gihagaze kubera urukundo rwabo, bakunda Imana n'ubuntu bafise ku bantu. Abantu bahambaye kumbure ngaha n'uyu mugeneral Nahamani cyangwa ashobora kuba ari undi muntu akomeye kundi mugabo akumva ko aguma ari umuntu aciye bugufi imbere y'Imana, kandi ukuba akomeye kwiwe nukugira ngo aterura ubuzima bw'abandi badakomeye bashoboye nabo gushikaho bakomera. Iyo nkuru nzarizira bose dusabe natwe kumva ingene yajitugana umwe wese ukungene kandi ari ingabirano y'Imana mu bandi, ariko kandi twiyugururire kumenya kwakira inkuru nziza ya Yesu iciye ku wundi, itashotse ica kuri jewe, kugira ngo n'ubundi umuryango w'abakristo, umuryango turanguriramwo ubutumwa Radio Maria iwacu haguma hari ahantu ku mugerero w'Imana, aho abantu baguma basangira ubwo rukundo rw'Imana ruguma ruca muri bo, hagati yabo, mu mitima yabo, mu vyo basangira vyose. Amen.